Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. N'imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza nk'uko twabemereye, turabandanya kubashikiriza amakuru arebana n'urubanza rwa Generali Arengiyome Bunyoni. Ku munsi wa mbere hari ibyavuzwe biteye ubwoba kandi byerekana ko abatwara igihugu c'u Burundi bakura amategeko mu gihugu ca Tanzania, benshi bakavuga ko ari byo biriko birasambura igihugu kandi ari byo biriko birasubiza inyuma igihugu c'u Burundi. Generali Arengiyome Bunyoni bamwagiriza ko yagiye kurondera umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu ca Tanzania kugira ngo uwo mugambwe umufashe gutembagaza inzego ngaha mu gihugu c'u Burundi. Generali Arengiyome Bunyoni mu kwisigura nawe yavuze amajambo akomeye kandi adahumuriza, yerekana ko abatwara igihugu c'u Burundi byanze bikunze bakura amategeko mu mugambwe uri ku butegetsi mu gihugu ca Tanzania. Yavuze ko yarondeye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriye kugira ngo amwumvishe ko bagomba kugumya gushira hamwe n'umugambwe uri ku butegetsi muri Tanzania, kandi kugira ngo amuhe ubutumwa bukomeye cyane buzatuma umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu ca Tanzania uguma kubana n'umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu c'u Burundi. Benshi bati igihugu c'u Burundi gitwarirwa muri Tanzania, akaba ari no mpamvu ubu ngubu Uburundi buri mu ngorane zidahera, kuko ntago abategetsi b'u Burundi ari bafasa imyanzuro, ahubwo imyanzuro ifatwa n'igihugu cya Tanzania. Akaba ariyo mpamvu benshi bemeza ko ibisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi byapfuye. Havuzwemo n'amakuru y'umumenyeshamakuru Bob Rugurika, aho nyine Generali Arengiyome Bunyoni yamuhaye amafaranga menshi cyane, ariko Bunyoni we akisigura avuga ko yagiraga ngo arondere amakuru, kandi yarazi neza ko Bob Rugurika ngo yanga umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ko atari kumurondera ngo bakorane, kuko yarazi neza ko adakunda na busa umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ni byinshi byavugiwe ku munsi wa mbere mu rubanza rwa Generali Arengiyome Bunyoni, ariko birimo igipfungu gikomeye cyane. Nibyo tugira ngo tubashikirize mu idonido ry'amakuru. Wecu usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Gusubira kuburanisha urubanza rwa Bunyoni. Urutonde rw'ibyaha yagirizwa byiyongereye mu gisata c'iyungururizo. Generali Arengiyome Bunyoni yarengutse mu gisata c'iyungururizo ca sentare Ntahinyuzwa kuri uyu wa mbere. Urubanza rwumvirijwe mu ibohero rikuru rya Gitega, umugwa mukuru wa politiki. Icariho c'umushikizamanza wa Repubulika yavuze ikirego gishasha. Kubwiwe uwo yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi yaragerageje kumvisha umugambwe uri ku butegetsi muri Tanzania CCM mu kugira ngo ufashe gutembagaza inzego mu gihugu c'u Burundi. Abacamanza ba sentare Ntahinyuzwa bashashe mu ibohero rikuru rya Gitega. Iyo sentare iri ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, ku birometero bishika 100 uvuye i Gitega. Kuri uyu wa mbere hatanguye urundi rubanza rwo mu gisata c'iyungururizo ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere Arengiyome Bunyoni yahanishijwe muri Kigarama 2023 ugufungwa ubuzima bwiwe bwose. Muri urwo rubanza rwo kuri uyu wa 27 Rusama rwari rwatabwe n'abantu batari munsi ya 70. Icariho c'umushikizamanza wa Repubulika yashikirije ikirego gishasha. Bunyoni yagerageje kugondoza umugambwe CCM uri ku butegetsi muri Tanzania kugira ngo agwanye ubutegetsi yongere asenyure inzego zo mu Burundi.
Ibi byose byavuzwe muri uru rubanza mu gihe bitigeze bivugwa mu rubanza rwabanje. Benshi bati Perezida Evariste Ndayishimiye ari gufuraguta ibishoboka byose kugira ngo afunge Generali Arengiyome Bunyoni. Muri urwo rubanza rwo kuri uyu wa 27 Rusama rwari rwitabye n'abantu batari munsi ya 70. Icaro c'umushikizamanza wa Repubulika yashikirije ikirego gishasha. Bunyoni yagerageje kugondoza umugambwe CCM uri ku butegetsi muri Tanzania kugira ngo agwanye ubutegetsi yongere asenyure inzego mu Burundi. Wahoze ari umushikiranganji wa mbere yishuye ati ikintu kijewe nari nateguye kwari uguhanura umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo kugira ngo abandanye agira imigendanire myiza na CCM. Uwo mugambwe CCM ufatwa n'ababikurikiranira hafi wo mu gihugu na bivamakungu k'umutetsi w'uwo muhari wahoze urwana w'abahutu uri ku butegetsi mu Burundi bivuye ku masezerano yarusha yo muri Nyandagaro 2020. Ariko sinaronse akaryo ko kumubona, niko yatangaje. Yamenyesheje ko icifuzo ciwe cyashigishikirije umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi aciye ku wundi mukomiseri w'uwo mugambwe. Kuki Bunyoni yahunze urugo rwiwe igihe ahagarikwa muri Ndamukiza 2023? Arengiyome Bunyoni yari yinyegeje mu gace ka Mubone muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura uburengero bw'u Burundi, niko parike nkuru ya Repubulika yatangaje. Kuri uyu wa mbere ubu yahoze ari umushikiranganji wa mbere yasiguye imvo zamutumye ahunga urugo rwiwe ico yita gucinjura ku buhinga. Yabivuze atamucamanza abimubajije. General de Brigade de Police Emmanuel Ndeyiziga arongoye igendereza ry'u Burundi yari yakoranije abasirikare bakuru abaha itegeko ryo kunyica. Lieutenant General Silas Ntigurirwa umuhanuzi mwishikira ajejwe ibibazo bya gisirikare mu biro by'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarabimbwiye, niko yamenyesheje kandi avuga ko byanze bikunze ariko byagenze. Yabandanije ati nkuko narinzi uko Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yishwe ku murango n'abantu bambaye umwambaro wa gisirikare, abamugandaguye bakaba batigeze bafatwa ngo hamenye n'igandagurwa rya Darius ikurakure mu biro bikuru bya gisirikare. Ibyo byose byatumye va mu buhira ndahunga gisoda kuko nari nzi ko nanjye bashobora kunyica, kuko General de Brigade de Police Emmanuel Ndeyiziga yari yatanze itegeko ry'uko bandasa, ariko Silas Ntigurirwa ahita abimbwira hakiri kare. Yabandanije ati nkuko nari nzi uko Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yishwe ku murango n'abantu bambaye umwambaro wa gisirikare, abamugandaguye bakaba batigeze bafatwa nkamenya n'igandagurwa rya Darius ikurakure mu biro bikuru bya gisirikare. Ibyo byose byatumye mva muhira ndampunga gisoda. Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yahoze arongoye igendereza ry'u Burundi akaba n'inkingi ya CNDD-FDD na Lieutenant Colonel Darius ikurakure bose bavugwa mu gatotezo kagiriwe abatavuga rumwe na CNDD-FDD bose bari bahoze ari abaroberi nka Bunyoni. Uwa mbere yatewe igisasu ku wa 2 Myandagaro 2015, wa kabiri yicwa ku wa 23 Ntwarante 2016 mu biro bikuru by'intwamiheto z'u Burundi mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Kuri uyu wa mbere uwo yahoze ari umushikiranganji wa mbere yibukije ko yahaye amafaranga y'agaciro Bob Rugurika, umuyobozi wa RPA iradiyo ivugira hanze y'igihugu, kuva ituriwe inyuma y'igerageza ryo gutembagaza ubutegetsi byanse mu mwaka wa 5 2015. Ashimangiye ati naraguze amakuru ariko Bob Rugurika ntiyigeze aba umugenzi wanje kuko ndazi ko ari umwansi w'umugambwe wacu. Umugambwe n'ugwa nagwaniye imyaka 10 mparanira demokarasi. Ugusakwa abantu batari munsi ya 70 bariko barakuviriza urubanza kuri uyu wa mbere bari bagizwe n'imbonerakure, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD bari barungitswe kugira ngo bigire abariko barimviriza urubanza. Umwe mu bigeme ba Bunyoni Joy Akimana, bamwe mu bamenyesha makuru, abakozi bigendereza, userukira umurwi CNDH n'uwaserukiye inama nkuru y'ubucamanza. Nimba abari bitabye bategetswe gukura impuzu nk'uko byagenze kuri Joy Akimana kwa 22 Rusama igihe yari agiye kuramutsa ise wiwe, nk'uko byashikirijwe na Pacifique Rinahazwe uharanira agateka kazina muntu ari mu buhungiro. Basatswe cyane gushika aho
bategekwa gukura ibirato. Nta kintu na kimwe cari cemerewe muri iyo nyubakwa yabereyemwo urwo rubanza, niko byabonywe n'abashinga intahe bavuganye na SOS Media Burundi. Urubanza ruzobandanya kumvirizwa kuri uyu wa kabiri muri iryo bohero nyene rikuru rya Gitega, ariko ikiboneka cyoco nuko byanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose ngo apfunge Generali Arengiyome Bunyoni, ariko bikaboneka neza ko na Bunyoni nawe ari gukora ibishoboka byose ngo yirwanirire, kuko ariko aratanga amakuru y'ingirakamaro, kandi biraboneka neza ko yiteguriye kumena amabanga yose azi hanze, kandi biraboneka neza ko byanze bikunze uru rubanza rushobora gusiga rusambuye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe Ndayishimiye atabyitwaramo neza. Murabona ko byageze ku murindi uhambaye kandi ku murindi ukomeye cyane, aho benshi bari bari muri urwo rubanza bemeza ko byanze bikunze Generali Arengiyome Bunyoni ahagaze neza, kandi ubona ko yifisiye icyizere cyuko ashobora gutsinda urubanza agasohoka, ahubwo yavuze ko nayo baramuka batanamwejeje ngo asohoke ibohero azakoresha ububasha afise ndetse n'imbaraga afise kugira ngo asohoke ibohero rya Gitega nk'uko byagiye bigenda ku bindi bihangange. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe akaba ari guca ku biti n'amaguru, ari gupanga igisoda mu ntara zose z'igihugu kugira ngo byanze bikunze igihe azagira ushaka kumutembagaza ku butegetsi igisoda kizamurwaneho, ariko nanone biraboneka neza ko abatusoda bamaze kumenya ikibi cya Perezida Evariste Ndayishimiye, akaba ariyo mpamvu nawe ari gukora ibishoboka byose kugira ngo abiyegereze, ariko benshi bakavuga ko byanze bikunze bitazamuhira. Uru rubanza rwa Generali Arengiyome Bunyoni rurasiga rusambuye ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kuko hari amabanga benshi batari biteze ko ashobora kujya hanze. Generali Arengiyome Bunyoni yemeje gushira hanze mu gihe batabashatse kumupfunguza, nk'uko hari amakuru ava mu bihanganye ndetse no mu gihugu ca Tanzania avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye nubwo yarahiye akarengwa gupfungura Bunyoni, ariko ko ashobora gupfungurwa ku kibi na cyiza. Twebwe icyo turiko turakora no kubatohoreza amakuru ndetse tukaba tubashikiriza ibyagiye bivugirwa mu rubanza rwa Generali Arengiyome Bunyoni, kuko kwarungitseyo umenyesha makuru uriko urakurikirana ibiriko biraba kuzashika rurangiye, ndetse tukazababwira byinshi byinyegeje muri ibyo, ndetse n'igifungo gikomeye cyane kiriko kirigaragaza mu rubanza rwa Generali Arengiyome Bunyoni. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.